Huguruwe icese kuri wa 2025 mukakaro 2024 indwi yahariwe guteganiza impanuka ku ncuro igira gatatu. Iyo ndwi ikaba yahimbaje ku kivugo kigira kiti kuzana bishasha guteza imbere igisata cyo guteganiza impanuka biciye mu buhinga bwa none. Urongoye ihuriro ry'amashirahamwe yo guteganiza impanuka mu Burundi avuga ko mu gihe amashirahamwe yo guteganiza yokoresha ubuhinga bwa none byozana akarusho kuko byotuma abantu n'ibintu bikingirwa gusumba. Turi mu ndwi yahariwe ibintu byo guteganiriza ico mu Kirundi ibintu bya assurance ni amashirahamwe ajejwe guteganiriza. Indwi rero ni inshuro zigira gatatu tubitunganije, harimwo igice nyamukuru citwa cyanditse mu rurimi rw'igifaransa bavuga ngo innover pour mieux assurer, ukuvuga yuko no kujana n'ubuhinga bwa none n'amajambere tukazana bishasha kugira dutunganirize abantu neza. Tumaze kuja muri ibi by'ubuhinga bwa none bizotuma abantu benshi batari muri badashikirwa bya assurance babishikira bakurikije amatelefone kujya mubona abantu muhana amahera ku matelefone, abantu nabateza gushikira assurance bakoresheje amatelefone n'ibindi. Kandi ikindi naco mwabonye nuko muramaze kubibona hariho nk'ibimiduga myinshi cyangwa ibintu by'amamoto bigenda bitagira assurance, nabyo biratera ibibazo bikagira impanuka, hanyuma abantu bakagira ingorane n'igihugu bikagira ingorane. Muri ivyo rero mwabonye akarusho kari muri ibyo by'ubuhinga bwa none, nta ushobora gukwepa, nta mu kubisuzuma mwabonye ko byoroha, bashikiriye abapolisi bashira ko telefone ni ku nimero y'imodoka bakabona ko ifise assurance naho ifise naho yatanguriye naho izoherera, no kuvuga yuko bizotuma abantu n'ibintu bakingirwa gusumba. Kugira ngo ijya mbono ya leta tuyishimange kandi tuyishigikire, nuko dutezwa kuzana mu majambere mu buhinga bwa none ibikorwa byose biriko birakogwa, tugatuma abantu bose bafata bakikingira, bagakingira amazu yabo ibintu byabo. Reka nabakaroro kamwe kada muja kubona na mwebwe, murabona nkaha uruzi ikiyaga Tanganyika caduze kikimura abantu, rugenda uruhombo runini cyane gose ku bantu no kuri leta. Leta igihe abantu bayo bariko baraturatura leta ntibiba biyoroheye kandi ntibiyinezereza, n'abantu ntibaheva ngo babeho neza. Nico gituma muri gahunda muri programme ngira mwabibonye tuzogira ibintu bya assurance yuko kingira ibi by'impanuka, ibintu bita catastrophe naturelle, kugira ngo abantu bose n'ibintu byose bibaho bishoboka tubishire mu bwishingizi nk'abajya yaba tushitse kuri iyo ntambwe aho baba bafise barikingiye bari assure, hajya nta ngorane yari kwa abassureur n'abari assureur baca bafata ibintu mu maboko bagatunganiza bajya abantu, hanyuma ntagire umubabaro munini uboneka. Urumva rero tumaze kuja muri iyo ntumbero tugatuma abantu benshi bafata assurance bikingira bakingira ibintu byabo, tuzoba turaduga mu ntumbero y'imbono ya 40 na 60. Odasi Niyonzima umushikiranganje ajeje iby'ubutunzi akabe nawe ajeje ico gisata cyo guteganiza impanuka, amesha ko ico gisata cyateye imbere ugereranije nuko cyari cifashe mu myaka iheze. Akavuga ko igitigiri cyayo mashirahamwe ciyongereye kaba vyatumye abahabwa akazi nayo mashirahamwe biyongera. Kindi ciyongereye namahera aja mu kigega ca leta avuye muri ayo mashirahamwe. Uwo mushikiranganje abandaya amenyesha ko urugero rw'abashumbusha abahuye n'impanuka nago nyene gwiyongereye. Ivyo bakaba babikesha urwego rujeje gucungera ivyo guteganiriza impanuka mu Burundi arika, kubera ko gwakwirikiranira hafi ivyo guteganiriza impanuka. Mu ijambo ryiwe umushikiranganje wa mbere ari nawe yuguruye ivyo bikorwa yashimiye amashirahamwe yo guteganiriza impanuka kukuntu aterera mu gukinga amasanganya yo mwibarabara, aho bubatse mu mabarabara amamwe yo mu gisagara ca Bujumbura na y'Igitega udusozi tugabanya umuvuduko bitadodani mu rurimi rw'igifaransa, akayatumira kwiyumvira ibindi bintu bishasha bituma amasanganya yo mwibarabara agabanuka. Yasavye kandi ayo mashirahamwe ashira mu ngiro ivyo yiyemeje nkuko biri mu mategeko agenga ivyo guteganiriza, gutyo niho abanywanyi bayo bazoyagirira icizere. Umushikiranganje wa mbere akaba yaciye aja gutanguza icese ibikorwa byo kubaka udusozi dukinga amasanganya bitadodani kwibarabara Avenue Muyinga riri muri zone Rohero mu gisagara ca Bujumbura. Ibikorwa by'umunsi wa mbere w'indwi yahariwe gutekaniriza impanuka bikaba byo basoderewe no kugurura insamirizi Voix de l'assurance au Burundi.